akanya ufise hano ku isi gakoreshe. Nimba ari irya mbere ubanye natwe, raba ufyonda aho hasi mu ibara ritukura ahantu handitse subscribe canke s'abone nako gakengeri kugira nzoze ndakwibutsa buri gihe inkuru nshasha isohokeye. Umugore umwe yari yicaye ku ntebe yegeranye n'uwundi mugabo iruhande y'aho abana bariko barakinira ku munsi w'Imana. Wa mugore abwira wa mugabo yerekana umwana wiwe ati, "Ujya ubona n'umuhungu wanje, ujya ubona yinyereza kuri biriya bikinisho by'abana n'umuhungu wanje. Ndabona ari agahungu keza kabisa. Nanje kajya ubona kariko karajya umunyenga ku mugozi n'akana kanje." Hanyuma araba ku isaha acahamagara wa muhungu wiwe. "Urabivuga ko iki Kabu? Hageze dutahe?" Kabura yishurana ukwinginga kwinshi ati, "Papa, nyongera iminota 5 gusa, 5 gusa papa." Se azunguza umutwe aramwemerera. Kabura nawe yibandanyiriza kwirira umunyenga n'umutima wuzuye akanyamuneza. Iminota yaragiye, hanyuma se arahaguruka arongera aramuhamagara ati, "Nubu ntiyaragera ko tugenda?" Wa mwana kandi arongera aramwinginga ati, 5 gusa papa, harabura iyindi 5 gusa." Wa mugabo aramwenyura kwa kundi ubu twenga udashaka gusohora ijwi, aravuga ati, "Okay, nta kibazo." Wa mugore aramubwira ati, "Sha, ushobora kubura umupapa yihangana kabisa." Wa mugabo arongera aramwenyura aramubwira ati, "Mukuru wiwe Karungu aheruka kwicwa n'inzoga aho yari ku igare ryiwe yaborewe mu mwaka uheze, hama bakamugongera hajya imbere gato." Sinigeze marana nawe umwanya uhagije. Ubu niyemeje guha uyu muhungu wanje asigaye icyo ari cyo cyose azoshaka, n'ibirenze kure cyane utwo tunota 5 yumva ashaka. Ubu nararahiye ko ntazosubira gukora rya kosa kandi kuri Kabura. Wewe yibaza ko afise iminota 5 yongejwe yo kujya umunyenga, ariko mu by'ukuri ukuri nuko ari jewe nongewe iminota 5 yo kumuraba ariko arakina anezerewe. Ubuzima sisiganwa, sirushanwa. Burya ubuzima bugizwe no gukora ivyangombwa, gukora ivy'ingenzi kurusha ibindi. Mbega wewe ivy'ingenzi birusha ibindi agaciro kuri wewe ni ibihe? Genda wongera umuntu ukunda, umwongera iyindi minota 5 mu minota yawe. Nturabe ngo ufise ibintu byinshi byo gukora. Niwabikora ndakwizeza ko utazovyicuza haba namba ubuzima bwawe bwose. Kubera ko uramutse umubuze, uzoba umubuze ibihe byose kandi uzovyicuza ubuzima bwawe bwose. Ubuzima butahuritse gusa iyo uburavye usubira inyuma, kandi utegerezwa kububaho ugenda imbere. Ibi bishatse kuvuga ko ubuzima umenya ubwaheze, ariko kazoza ko ntawe ukamenya. Akanya ufise rero hano ku isi wari ukwiye kugakoresha. Ndagushimira kuba wabanye nanje. Iyi ni inkuru wari kurashikirizwa na jewe Gusenga Derek. Nimba wayikunze, raba ufyonda aho handitse like utwereke ko wayikunze. Nimba nawe utari bwakore subscribe, uraba ubikore ufyonde nako gakengeri kugira nzoze ndakwibutsa ninakora n'iyindi nkuru. Hari iciyumviro ushaka kuduterera nk'utwunganira naho, uraba ucandika muri commentaire. Wakoze kubana natwe.